Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ati nimba utarakanda subscribe kugira ngo ukomeze kuraba kimwe n'ibindi mu biganiro tubaronsa hano kuri Eric Burundi TV. Ati yambu brava. Haro cyane. Uri impore? Ashimo iteka. N'umunsi nshaka fata kanya tuganire. Nangorane. Ariko si inshuro ya mbere si ya kabiri duhuriye mu kiganiro. Mugana nifuza ko bari kuturaba boshwa kumenya ati mbe ndi kumwe nande muri kano kanya. Yeah, ni King Love. Mr. Kawaida. Okay, Mr. Kawaida King Love. Yeah man. Namwe mu mazina yawe usanzwe ukoresha mu mwuga wawe kuririmba. Ego. Kuririmba wabitanguye ryari? Ya, kuririmba nabitanguye nkiri muto cyane. Ani shiga muri primaire. Mu myaka ya 2008 ariko nagiye muri studio ya mbere mu mwaka wa 2013. Ya. Gushika no masaha nize ntambamye ubona baririmbyi bakunze guhura navyo. Ya, intambamye mu muziki ni nyinshi cyane. Ni nyinshi harimo ko kera ariko kera abantu benshi batadutahura ngo batahure umuziki niki ufise akamara kaye muri societe. Ariko ubu abatari bakaba baraza babitahura. Ikindi ni guverinoma yacu nitahura abarinzi cyane ngo basupportinge ko ugiye kubiraba neza ngaha mu Burundi wacu turasibuga vy'imipira bitari bike, ariko kugeza no munsi nta kintu kihari gishobora kwakira abaririmbyi ngo bakore amakosere cyateguwe n'igihugu. Bisigire ko guverinoma ntiyadusupportinga bikwijana kwijana nkuko basupportinga izindi mpano. N'utundi nyene tugorane twinshi cyane, intambamyi zirahari. Ugiye kuraba ikibazo c'abaririmbyi basanzwe bahura naco mu bice myinshi mu bihugu byinshi kuri nosi, ni kimwe yuko atamatere bafise batambiramwe, atamatere bafise baririmbiramwe, baragaragariza mu impano. Wowe wibaza impamvu yo bari yahe? Impamvu nuko nkamfate nk'ayo wacu umuziki byari ikintu bafata nk'uko bikorwa n'abantu batagira indero. Yego, abantu batandero ko ari bakora ivyo bintu. Ugasanga ntibiko birahabwa agaciro nk'izindi mpano. Ariko buke ko abatubanjirije nubwo bamwe bagiye barubaka amazina atari meza, aho n'abandi bagiye barakosora ya mazina bagenda barayahanagura buke. Aricyo gituma hamwe usanga biko biragenda bishikirwa buke, ariko aho byazananye igice kinini no kwaza ko araho baza ko muziki kugwa n'abantu batagira indero, ariko n'abandi bari kumwe. Okay, turamaze kubona wowe namaze kubona ifoto yawe ufise bumwe mu bushimwe bw'umuziki. Waciye he kugira ngo byagenze gute kugira ngo ushobore kuronka ama award amwamwe? Ibikorwa. Be higanwa harimo ryari higanwa ryari mu gihugu? Amahiganwa yarategurwa n'abantu bamwe baserukira igihugu, abano kwita nk'abatware. Yariganwa ryari ryateguwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Yego. Ategura ihiganwa ku baririmbyi bavuka muri commune na wavukamo, nanje niyo navukamo. Umushikiranganji w'intwaro hagati ico gihe hanyuma birashika abarije ndaritsindira ndaritwara mu kuririmba. Ikibazo umuririmbyi mwiza wo mwerekwa niki? Umuririmbyi mwiza n'ibikorwa man, ibikorwa gukora cyane, kudacika intege, ibintu nk'ibyo. Hano mu Burundi muri wahe muririmbyi wo usanze ubona neza ko ariko arabikora neza muri kino gihe? Muririmbyi wese karakora cyane, ndetse n'uteka arakora nashima jewe bose ndabasupportinga, ndabakunda cyane gose. Arosa Aro DJ Fernando muvuka hamwe Igitega. Hariho ba Meran Boy, ba D1, ba Mkombozi, hariho ba Kiriku Wakil. Nuwahe muririmbyi ku bwawe muri abo ubona ano masaje ifasha neza cyane? Abo bose uvuze babirimo bien, ntawe no tunguruto kimugereka bikora nabi. Ahubwo bako bakora neza, ko baraduza ibendera ry'igihugu mu makungu, babihagarariye neza cyane bose uko bavuze. Hari n'abandi utavuze bako barabikora neza. Bariho benshi umva ntiho badondagura ngo bamate. Okay, ugerageje kuraba mu myaka 5 heze n'imyaka 5 heze gushika n'umunsi hari hinduka mu muziki wo buri kurabona? Umuziki wanje canke wo Burundi muri rusange mu gihugu rinini cyane. Rinini cyane kuko
ugiye kuraba mu myaka iheze abaririmbyi b'abanyamahanga barataka cyane aha mu Burundi ugasanga twe duprenga indirimbo zo mu bindi bihugu cyane gusumba iziwacu ariko no munsi abana b'igihugu barapambanye izina bararyubaka ku buryo no munsi kumva aho cyose kumva umuziki w'umunyamahanga si ikintu kimeze nk'uko cyahora cyane zaragabanutse no munsi ko duprenga umuziki wacu ni iterambere rikomeye cyane ikindi mu myaka iyo 5 uvuze iheze ubona umuririmbyi w'umurundi yakwiza 1 million of views kuri YouTube cyari ikintu kigoye cyane ako no munsi barakwita 10 million no kuvuga ni intambwe ikomeye cyane umuziki warateye imbere. Mr Kawaida nshaka kumenya ikintu kimwe nshaka kumenya impamvu imwe itumye wicara igihe kirekire utari gukora umuziki. No kuvuga ibintu birashika ubuzima tubayemo dufite ukuntu tubayeho apare y'umuziki turafite ibindi dukwaga ngo tubeho no kuvuga iyo bibaye ngombwa turashobora gushiramo agafire canke tukatwo turitegura kuko bavuga ngo purumye sote iri forokiro hari gusanga turi kwitangura kugira ngo tuze turi bashasha dukora ibintu bimeze neza gusoma. Hari abantu batatahura One Boy hamwe na Mr Violence Killer. One Boy barabitiranye muga gushika no masaha nti muri hamwe umwe ari kure uwundi ari kure why muracafitanye bwa bucuti bwabo ndi nyene ujya uretse kuba inshuti ujya n'umuvukanyi wanje mu ndimi urakurikirana umutoyi wanje no kuvuga One Boy kuba baratwitiranya ntibihenda cyane kuko turamaraso amwe dufitanye agashusho tugomba no gusa twakora ibikorwa bimwe kiriya gihe twese twarabaririmbyi yari umurapere nanje nkaba umuraperi uretse ko ibintu bijanye na music bivanye na life yinda barimwo yameze nko stopping kidogo ariko suvuga ngo muri entertainment ntakirimwo asibinda ariko ari bandaho cyane gusumba ariko umuvukanyi wanje shaka tugaruka kuri Pacy Classic. Pacy ni umutoyi wawe nuvuka mu ndimi yarafunzwe gushika n'ubu aracari mu gasho gute kwifungwa rya Pacy Classic? Ikijanye n'ivyo vya Pacy Classic sinobigaruka ko cyane kuko singomba kubigaruka ko cyane ariko icyo novuga kimwe abantu turi muri entertainment y'u Burundi ntidufashanya dushigikirana uramuzi ibikorwa vyiwe yakora acidegembya ariko abo bari basangiye umwuga nta kuvuga ngo baramubaye hafi ngo bamwegere bamube hafi nyine nko bisanzwe nta mu bihe biri abakeneye abantu bamwegera bakamuba hafi cyane ariko nuvuga ko abo bari basangiye umwuga bari kumwe mu bikorwa abenshi baramuteye umugongo mu gihe umuntu ahuye n'ibintu bikomeye mu buzima babisaba nyine kwiyakira amagasaba n'Imana ngo imube hafi cyane gushumba abantu kuko kuronka abantu bitaho umuntu ari mu bihe bibi biragoye cyane muri no myaka yacu ibyifungwa giwe canka aho bigeze ivyo sinoza kubivugira kuri media ariko ako kantu abantu muri entertainment ndakabanenze pe nta nubwo bamwitaho nta nubwo bibuka ko bakoranye mu cyamake novuga ni nta nubwo batahura mu bihe yaramaze mu gukora kugira imyaka ishika kuri 3 si bose abariho abatari bake bagize bamubaye hafi baramushikako si bose ariko igice kinini ko bahoranye bakwanye muri entertainment baramuteye umugongo nongenda gwepora kwibura ry'umuvyeyi zakoze cyane pore cyane hama tugende kurangiza ariko tutararangiza nashaka numve ikintu Mr King Love Mr Kawaida asanzwe yanka mu baririmbyi bagenzi mu baririmbyi bagenzanje ivyo nanka ntivyobura ariko ko uyu muziki dukora bisaba gusapotingana bisaba gufatana mu birasaba ko wewe umfata ukuboko nanye nkagufata ukuboko tukazamurana ariko no munsi uzamutse aca yibagira aho bahoranye ariko no kudatahura urugendo rw'ubuzima ni nk'ingazi no munsi urazamuka ejo ukamanuka ibaze rero warazamutse hama bigashyuka amanuka ugacura nawe wasiga inyuma nawe ko barazamuka biragutera isoni kubasaba ngo bakuzamure kutigeze ubazamura nawe igihe wazamuka ibyiza rero nuko iyo tugize amahirwe tukaronka agahiti umuntu yofata ukuboko bagenzi we yasize inyuma bakazamukana basi nubwo batazamukana mugabo akabereka urukundo agashiramwo
inguvu agashira kitafari nabo ku rugendo rwabo rw'umuziki. Rero ngaha mu Burundi turafise si mu Burundi gusa novuga nko aba artiste muri rusangi tuba twifisemo akantu ko kuvyimba, akantu ko kugara. Iyo duteye imbere turibagira iyo twazananye. Ako kantu niko nanka cyane ku baririmbyi bagenzanje. Urakoze King Love. Yeah man.